Aha bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mu biganiro bica ku rubuga rw'intara ya Gitega aho mudukurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook mwanditse Province Gitega canke mukadukurikirana muciye ku rubuga rwa Twitter mukandika @Gitega canke ndetse mugaca no kuri J.P.G Web TV kugira ngo mudukurikirane ku rubuga rwa YouTube aho hose mukadukurikirana bimeze neza cyane. Muri kano kanya rero turi kumwe n'umushitsi hano, ndamwite nk'umushitsi kuko nibaza ko ni rya mbere mu mubonye kuri kamera zacu z'urubuga rw'intara ya Gitega. Hajya bakwita gute? Jewe nitwa Dushime Dila Ivani. Aha, Dushime Dila Ivani, mbega ndabona agapira kanditse ku Ingoma event, mbega vyo bimeze gute? Dushime Dila Ivani ninde? Dila Ivani arinde? Jewe ndumwe mu bigeme bari kubaheganirwa ikamba muri MissNgoma 2020. Aha, Dila Ivani ko uhiganirwa ikamba rya MissNgoma ngaha Igitega, mbega kugeza ubu imyiteguro imeze gute? Nivyo urumwe mu bashoboye kushika muri finale ya MissNgoma Igitega, mbega bimeze gute imyiteguro kugeza ubu? Imyiteguro ni sawa cyane gose. Kugatwe kiwanje ndiko nditegura neza bikwiye. Uriteguye gutahana imodoka? Ego cyane neza. Aha, mbega ni bihe bintu bishobora kukwereka ko by'ukuri ugiye gutahukana imodokari? Tuzi yuko ugiye gutahukana ikamba rya MissNgoma agiye kuronswa imodokari, nike kintu kikwemeza by'ukuri nka Dushime Dila Ivani kugiye gutahukana imodokari? Ndiyemera cyane. Cambe na mbere kumiga ku mugambi mfise nzo kwerekana nzo narangura mu gihe noba natowe n'indi migambi impande. Mwamaze kuvyumva bariko baradukurikirana, mwumvise ko turi kumwe n'umwigeme yashoboye kuba ashika muri finale ya MissNgoma. Eric Joshua rero turi kumwe kuri micro, kuri kamera zacu nkuko bisanzwe. Turi kumwe na Rusta hariya, murazi ko abari umuntu wacu kandi abishoboye neza cyane. Tugarutse rero Dila, mbega ibihe mumaze muri kino gikorwa ca MissNgoma, nikihe kintu maze kunguka? Dufate naho byoca bigarukira ngaha, nakahe kantu maze kunguka mu bijanye n'imico y'ikirundi? Kugatwe kiwanje narungutse ibintu byinshi cyane kuko hari nk'ibyo ntarinzi mu karanga kindi naco sinarinzi n'imibereho y'abasokuru baho hambere aho ku ntwaro ya cami, n'ibintu byinshi nahungukiye cyane. Icambe na mbere turi muri secondaire ziko baratwigisha mu kigo cy'ikirundi bakatwigisha aho hambere ibintu bya sokuru, ibintu by'abami. Mugabo jewe maze kuhishikira narungutse ikintu kinini ya cyane. Ahandi sinarinzi ko umwami yabana na kiranga. Kinacho kiranga n'umwami ntibashobora guhuza inyombe, yavanga inyonga, ibintu nk'ibyo ntibashobora kurabana. Sako rero kiranga yari nk'Imana, batega basha nk'intumwa y'Imana imbere y'umwami. Ni ibintu byinshi cyane sinonabimara. Aha, Dila, ivyo ni bimwe mu byo mwashoboye kuba mugenda mucako ndetse vyabahaye ivyigwa bizoshobora no kubafasha mu buzima bwa misi yose. Muri kino gihe ufise nimero zingahe muri MissNgoma? 15. 15. Muri batatu urumva kurimo atankeka? Yego neza cyane. Aha, mu bijanye n'imico n'akaranga muri kino gihe beshi usanga bariko baravanga indimi, ugasanga abantu barinjije amajambo amwamwe y'igiswahili canke igifaransa mu vy'ikirundi. Nk'akarorero uwo kubaza nk'iradiyo mu kirundi uvuga ko ari ikikadira? Radio tago kimenyesha amakuru nk'ibyo. Aha, Ivani, ugaruka gubu ndetse n'abakuze usanga batariko baravuga ikirundi uko kiri, mbega wibaza ko byo biva kuki? Ahanini biva ku bana, usanga batakimenya
ivyahise ibyagize akaranga kabasukuru babo bigaca binatuma usanga beko bijukira izindi bategabasha izindi ndimi. Mama wanje ngo ni na malangue internationale ugasanga beko bibagira ikirundi caho bavukiye. Kubwo wibaza ko hoko gwiki kubganje kujya usanga aha mu Burundi hariho ajyama nuvuga ngo ibigo byo kwigisha indimi ngo z'igifaransa ngo z'ikirundi ni habe ikigo cyo kwigisha akaranga ku Burundi ikirundi caho hambere. Ikindi naco novuga nuko abavyeyi no basaba yuko bo subira ku kakera bakaza baragira ikiganiro caziko uko hajya aho hambere ku kagoroba abavyeyi bateramana n'abana babo kuziko niko no bivuga ugasanga bariko baravugana batera ibitito bavugana imigani ibintu nk'ivyo nyene. Aha nuko Ivani nibaze ko uragerageje kutubwira uko witeguye mbega niki ushobora gusaba abakunzi bawe abashobora kugushigikira kugira ngo ushobore kuba wotahukana ikamba ryo kuba MissNgoma. Niki kintu usaba abakunzi bawe? Nuko bubandanya banyizera nkuko bamye banyizera bakanangira umugenzo wabo. Bisigura ko rero ndabasaba ngo bampe ayo mahirwe yo kuba MissNgoma mu ntara yabo ya Gitega ndetse n'abandi bamu zindi ntara. Yego. Aha nuko rero nibaza ko mwamaze kuvyumva twari kumwe na Dushime Dila Ivani afise nimero 15 muri MissNgoma niwe twari kumwe hano ku rubuga rw'intara ya Gitega. Kuri micro mwari kumwe nanje Eric Joshua, kuri kamera hariya mwari kumwe na Luster. Nibaze ko mubandanya mugira ibihe vyiza, reka tubasezere. Ciao ciao.